Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 20 ruheshi umwaka wa 2026 ishirahamwe ry'abafise umugwi w'amaraso O négatif ariryo ADUS Association des donneurs universels de sang ryatunganije uruganda mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 iheze ritanguye. Mu ijambo yashikirije userukira ishirahamwe ADUS imbere y'amategeko muganga Janvier Ndayegamiye yashikirije cyatumye batunganya urwo ruganda n'intumbero bari bafise. Nitwa muganga Janvier Ndayegamiye nserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ADUS mu mfunyapfunyo y'igifaransa bisigura Association des donneurs universels de sang. Umugwi urimwe abantu bafise umugwi w'amaraso O n'akamenyetso ko gukuramo. Hanyuma uyu munsi twatunganije guhanahana ivyiyumviro mu gifaransa bitateriye mu ntumbero yo guhimbaza ubwa mbere na mbere imyaka 10 tumaze mu guhimiriza gutanga amaraso, mu gutanga ayo maraso no mu kugwana kugira ngo abantu ntibahure n'isanganya ryitwa immunization résus. Rero twabikoze mu ntumbero ubwa mbere na mbere kwirimbura bwacu, gusaba abaturaba namwebwe murimwo kutubwira ico twohinyanyura kugira ngo tubandanye dufasha abene gihugu bakeneye ubufasha bwacu, hanyuma no kugira ngo dusabe abatwumviriza nabo bamenye ico kibazo, kubera hariho abantu bitwa bari basinda bibazwa kubera bashobora kuba batazi kw'ivyo bibazo navyo bihari. Ubwa mbere na mbere abantu benshi twaratanga amaraso tukiri mu mashuri yisumbuye, twaratanga amaraso turi mu mashuri ya kaminuza, mugabo iyo tugeze kuja mu buzima mu buzi usanga tuvuga ngo nta mwanya tugira. Mugabo ivyo bintu kenshi ni ivyitwazo. Rero tugomba gusubira gukangura abantu bumve yuko kubona hariho umuntu atakaza ubuzima kubera yabuze amaraso, Imana yayaduhaye ku buntu, tubishaka cyangwa tutabishaka aya maraso dufise ntatugumamwo, arasaza akabisa yandi. Rero birakenewe ko umuntu wese ayatanga. Ubwa kabiri, abakenyezi benshi barahura n'ibibazo mu ngo kubera batamenye imigwi y'amaraso yabo. Bamwe bakabura urwo rushinge kubera kutabimenya ko rukenewe, abandi bakarubura kubera kubura uburyo bwo kurugura. Rero ivyo byose turiko turiyumvira n'indoto nyinshi z'uko ivyo bintu twobirandurana n'imizi, kandi twese dufashanije irijwi ryacu muri tambukije rigashika kure. Yongera ashikiriza intambamye bahuye nazo n'ico basaba abarundi muri rusangi. Intambamye mukuru twagiye turahura nazo ubwa mbere na mbere tugitangura kugira igeshira hamwe iritangura, turiko turasaba impusha zo gukora imbere y'amategeko. Byarahatse kugomba kutugora gatoyi kuko ntibatahura inguvu dufise aho tuzikura. Ubwa kabiri byasabye yuko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati budusaba kwemezwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nabwo kugira ngo butwemere byasaba ko babanza kutumenya, basaba ikigo kijejwe gutororokanya gupima no gutanga amaraso, nabo nyene ntibari batuzi, barabanza kugira amakenga kudusinyira iyo sukuve. Hanyuma mu nyuma baratahura yuko ari ubufasha tuzanye. Hanyuma izindi ntambamye twagiye duhura nuko rimwe twebwe turahamagagwa mu gutanga amaraso byihuse, amadon d'urgence iyo hari umuntu ayakeneye byihuse. Ivyo rero ni kimwe mu bintu bitoroshe kuko uwo muntu yariko aravirirana, bigasaba kubanza kurondera umuntu aza kuyatanga, bisaba umwanya wo kumuhamagara, bisaba umwanya wo kwaza, bigasaba umwanya wo bayafata, bigasaba umwanya ko bayapima, bigasaba umwanya wo bayasubira kuyamushikiriza. Bisigura yuko ushobora gusanga uwo muntu yatakaje ubuzima kubera uwo mwanya. Ni muri iyo ntumbero twebwe duhimiriza kugira ngo ibigega by'amaraso aho bayabika byane birimwo ayashobora gutabara izo ndembe. Turasaba ko abantu bose bamenye imigwi y'amaraso. Ubwa mbere na mbere bamenye umugwi w'amaraso biratuma
n'ugize sanganya abamutabariza boroherwa gutabaza iyo batevye kuyegereza hafi murumva ko ashobora gutakaza ubuzima atobutakaje. Hanyuma ku bakenyezi by'umwihariko abakenyezi barakeneye kumenya umugwi w'amaraso wabo n'abakobwa. Tuvuga abakenyezi n'abakobwa kubera hariho inda zitifuzwa zigakorogwa winyegeje, mugabo umubiri wowe ntuba winyegeje ukagera gusubira kuba kugwawe uciye uhura n'ufise akamenyetso ko guteranya ugasanga urubyaro rwawe ruhahungabaniye. Yukaba warabimenye wari kuba wikingiye. Naye Patiri Bertrand Aristide Sentaramuka asanzwe ari umunywanyi wa ADUS yamenyesheje ko gutanga amaraso bitanga umunezero bikaba intayo gufashanya n'urukundo. Hanyuma ikigwa nkeje gutanga cyari cerekeye ukuntu ugutanga amaraso ari ikintu kininahaza Imana kandi ari ikintu gihimbara abagwaye, ikintu gihimbara abantu bagwaza, ikintu gihimbara umuryango w'abagwaye n'abantu bari hafi yabo, maze Imana ikarinahazwa kubera hari umuntu yemera kugenda kwa muganga bakamutera urushinge agatora amaraso hanyuma ubuzima bw'umugwayi nabwo bugatora koyoko. Ubwa mbere kwerekana yuko gutanga amaraso ari ikintu gitanga akanyamuneza, gitanga akanyamuneza ko umuntu atanga amaraso, gitanga akanyamuneza ko umuntu aronka amaraso, kandi gihereza akanyamuneza umuryango w'ubwaje umuntu agwaye, kandi kiraninahaza Imana. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.